burya abamandateri PFD twebwe ega burya amatora burya mwami kwanza mugize pari kuwasa hajya uko mwami pari kuwasa ari mwaze arashobora kubona kitiza bashinga amateka bangana kuri bise bangana hajya rero nyuma rero baba ari mu ngana mu bashobora cyane kutangana bivanye n'urubuga bafite uko byose no depurate nta mwende para no gushinga amateka mu Burundi nta mwende para no kandi kuza mu ntara kiretse imigambi yose yafite n'amakuru y'itoza nta muntu atitoza niba uri mu ntara zitanira mu gushinga amateka uko rero ndasi disenge witoje mu ntara zibiri nguronke depurate national nibyo kunda ale kumba nenda ngiko uzobona ibibazo bitangana na dogere byo kuba bitangana kubera hari abantu bari konsere gusumba abandi muri ibi bibazo gusumba abandi ariko muri rusange rero turashimira cyane aya ma etape duhere mu kwezi kwa kabiri turabona ngo yabandanye kunyene n'ubushanje bw'inkora y'agaciro tumaze dukorana turabije ko amatora yogenda neza namwe tubese ikora murakoze twasaba abaturongora ko imvugo zizo ziravugwa zorohereza twese kuko nk'umavuze ngo nta mukandida y'Rwanda azotorwa abaje kuturengerera kuko nawe twohiga impamvu atotorwa ubwo kuba twitoje aba ari uko tuzi ko tuzotorwa umwe wese rero azaravuga ibimuraba ku gatwe kiwe ntihavugire abandi nuko murakoze ndabona abantu batavuye uwo nta federation uwo yamaze gupanga abadepite ndavuga ngo abadepite ntubone ko uri imbere ya gatanu dore mu depite urashaka kumubona reka kwivuga kandi kavuga ubwoba umwende pana sohoka ibyo bavuye je natanze 2 millions zanje njana muri president njye gupima tuze turashiramo ibintu tuze turashiramo imuzere ibintu tuze turashiramo ibintu kubahana kugira sibyo apana kuza turacafuzanya kuko umuntu atanga amafaranga yiwe ibintu nk'abari gukina hanyuma ikindi nacyo kubyerekeye kugira ku mazina aha aho kwandika izina umuntu yokwandika ko alias Mukombozi hanyuma ikindi nacyo nagira mbaze ni nk'uko tuba dufite nk'ama conference de presse muri kino gihe kwiyamamaza bitaratangura mbere kuri tabiri inyuma yacu twokoresha izi foto zacu cyangwa dutangiye kwiyamamaza n'amapaje yacu muri Facebook turashobora gushyira ko izi foto zacu nk'uko bigambo ishyira kwa mbere zabo none ubu kuri profile yawe urashobora kubashira ko ikintu hariho propagande na campagne propagande iri permanente umugambo uragira inama urashira amakomite urigisha ni vi y'umugambo namwe abandipanda ko ari mugabo campagne ni hajya uja kwibarabara stade fanyo megafone urabibona aho ni haragera mugabo kubo kugira nuko mu mendepanda govuga amasi mugabo kubo urimenyekanisha Sufiyani uze nta kibazo ico umugambo uratuma kwinama urashiraho komite uragira assemblée générale uragira constituant uragira iki ubwo n'ubuzima busanzwe bw'umugambo campagne rero niyagera hazoba ouverture ya campagne oui Jules aba independent ari migambi yafise uburenganzira bwo gukora ku mugaragaro bashaka kwirofera muri administration bakaba autorize tubura conference de presse canke inama ikaba yemewe ariko twebwe nta kintu kimwe ca document dufise dushobora kuvuga tuti turahagaje inama turateguye inama baba mandateri bacu ugasanga mu chef de quartier mu nyubako canke muri quelque part garizeye arabashikiriye barushiza ahantu nta kintu turonderera amasukimwe turondera icanditse nta canditse en fait hajya ukuri kurababaza ari ijambo wa pedere yavuze mu mbabarire ça blessé certain mugabo hajya derrière harimo ukuri n'ukwahe itego dufise ubujya code electoral kuba independent aba independent nibahawe ubushobozi bumwe nk'imigambo mu mbabarire ndakivuge kuri je ndakunda kuyica umujya rimwe ibintu bitanguye kuzitana la loi le code dufise nti prononce comment l'indépendant fonctionne ivuga ngo hazo mu independent yego ntagira comité ntagira structure ko ni independent mu vyumve ça le risque à prendre ni independent nyene
oya jure we turazinanye ngira ndakubwire nka mukugwa wawe umwendepanda n'umwendepanda ntagira structure ndabeshe iriga nico bisigura nakoresha amayeri ikoresha amayeri wawe wendepanda nyine mugabo muri code electorale hano bavuga ngo arafise komite wewe nk'ubu uvuga muri province kanaka ngo ngira ngo ugira utume ku bande iriga oui la loi sur les partis politiques kikuzibira ngira ndakubaze jure urafise komite hari ahantu izwi voilà la loi ntivuga rero ngo muhende pano wigize ukaca umugama ari yarite ngira ndabibabwire iyi confusion yabaye en 15 ou 15 en fait havutse ikintu ca coalition des indépendants kubera muri uko abizera aba François bose twicara niho bari ari porte parole zokubwira baca barana ko ari lacune en fait baca bavuga ati désormais nta coalition des indépendants ko en fait waciye umugambwe bisi rero namwe mu vyumve muri 10 nabangahe ho cyabe imigambwe 10 ningahe ku mayeri civuka pour la circonstance rero naho rimwe bitoroshe nk'iyi ni constant lacune abatora amateka bazora bati ko murinze mwemera aba independent bemerere nibi rero sindaguha ibintu atavyo mbona wero ko umwendepanda rumuhinga ko nyene nico gitumi akantu ka profil n'umuntu warufise profil warufise kundu kuri WhatsApp yawe bigenza urafise amakomunika mugabo muri structure ya minenteri je ntaho ndakubona nk'ubu no kubaza kere ton representa iburunga fati wacu ninde muri komene wacu Makamba ninde ku musozi wacu Siza ninde zone Gisenyi ninde tout devient parti ivyo rero si c'est ni vraiment do gusa kubu twagize umaze kumenyekana kuri mwendepanda uradukomunika ati mo mandataire ni tel iyo marge yo kiko urari kufisa mu mandataire uramudukomunika ico kiremewe sinzi ko unafise ni cash yega ni birebire sinzi ko ufise cash sinzi ko ufise représentation légale sinzi ko ufise siège social ni byinshi ibyo sinzi ko ufise logo burya rero banza bitone naho mwamukariye yabivuze d'une façon crime mugaha harimo ni dose de vérité oya mumbare je ndazi cyo ndiko ndavuga dose de vérité yashatse kuvuga ni jewe sanangajwe moi le code électoral oya bijya yavuze yuko ngo hari batazotsinda sivyo nafashe cyo mugimbari cyo ndiko ndavuga je ndiko ndavuga aba independent bahawe le même statut nk'umugambwe kandi rigase entre nous il est ufise la kini faut le constater Honari ngorane statut y'umwendepanda muri code electorale y'ubu nuko imeze hama ngo ntawanga konkanye na ngo gwaiki ngo gwa ruhere nous allons fonctionner avec iyi code uko imeze avec le temps ibikosorwa bizokosorwa iyo ameliore David urafise kashe y'umwendepanda nuko rero ibyo abindepanda tucumva uko ikiba societe ni personnel nta